urabyumva so murakoze cyane reka mbanze shimire mwebwe mwese mwagize akigo mukaza ngaha hama ikindi naco nkuko mutubona ngaha nkuko akese yavuze ni turi twenyene ngaha bo ni jewe Gasore Babalao ya Sony official turafise ni staff itari ngaha muteko murabona nkuko yavuze turafise manager Gasco na creative turafise secrétaire Latifa turafise umuvugizi Nilam turafise cameraman Skendo turafise umuproducteur Franke ni beshane naba bounce bacu ni beshane ariko reka ndujye kwijambo ico kintu uvuze ati kuva mu Euro TV ndabizi neza yuko abantu benshi ngabo gisaka cha Bujumbura eka mu gihugu cyose no hanze y'igihugu abenshi muri yo cyane cyane bafana mu bakunda entertainment y'u Burundi abenshi bo baguma bavuga ati tuguma twumva ibihuha ngo Gasore ya Sony ngo ni baki mu Euro TV ngo biki ico novuga kuri umunota nto muri abafana n'abantu bakurikirana entertainment y'u Burundi nuko Gasore hamwe na ya Sony batakibarizwa muri Euro TV kumvo zimwe tutumvikanye ko sina Gasore na Sony bonyene hari nabandi ngaha mutashoboye kubona nibe cyane bavuye muri TV bivanye n'utunenge tumwe twabonye muri TV tadushima yuko umwe wese yotangura ivyiwe agakora ivyiwe akazana n'imigambi mishasha ego siko ya Sony gicavuze nuko nyene nta kingo gusongera ko nuko nyene okay twumve rero abafana baba ya TV yose ari ngaha bumve neza cyane yuko Gasore na ya Sony hamwe n'abandi bamwe twagiye turabona hirya nino batari ni Huriro TV atari za kick za base okay hama tugende mu kibazo kigira kabiri ikintu kijanye ni filme ya Bisangamani ni série ni episode novuga yuko ifata ikibanza ca mbere mu Burundi mu gukurikiranwa kuri YouTube novuga yuko inaduteturura cyane iyo abantu bariko bararaba ibintu byo mu Burundi amafilme ukuntu ariko arakurikiranwa cyangwa ukuntu ibindi donc YouTube ziko zirakurikiranwa uje ugashikira kuri Bisangamani vraiment uravuga ati harashajije none iyi filme bimeze gute izobandanya murayihagaritse cyane avaki ngoma munyicuri cyo nyene ni mwishuri kindi ngizobandanya hariya canke hariya ndaza kubigaruka ko navyo nyene ndabibabaze ni mbega iyi film tumenye yuko izobandanya kwanza ico cambe izobandanya canke irahagaze biraheze yego burakoze cyane so icambere mwomenya ndibaza benshi ngaha murabizi n'abantu benshi barabizi yuko Bisangamani ari filme yanditswe na Ismail Gasore ikaba directed na Ismail Gasore ya nibaze yuko ikintu komeye cyane pusataje nini cyane ni Ismail Gasore ariko urumva Ismail Gasore atakiriho nishobora kubandanya kuko navuga yuko no idashobora kubandanya tu Bisangamani nguko twabivuze mu bisanzwe igiye guhagarara nizobana twizere yuko haba kuri channel ya Ismail Gasore channel ya Yasoni kuko ndazi naho nyina afite channel kandi yakurikiranwa channel ya uhandi ku yahori cha ku Ihuriro TV itazosubira gucako nizosubira gucako usivye ko barenze ku mategeko kuvyo twavuganye wanashima izo navyo urumva n'ibintu byo cyarija mu butungane ariko Bisangamani nkuko twabivuganye nk'abavandimwe Bisangamani nizo kugera ibandanya wanashima ekambye ngire anera kamo abafanzi bacu nimwabona Bisangamani ijya nizo ari Bisangamani ya Gasore niyo bazokora mu dicyawe ko hagira ibintu bitari byo bahindura histoire uko itari si ya Gasore cyangwa Gasore narimo Yasore narimo abantu benshi ni barimo mbo twatanguranye cyangwa mbo twatkinanye okay reka nje ku kibazo gira gatatu Bisangamani inyuma yo kubona Gasore cyangwa inyuma yo Gasore apiblia ati jewe ndavuye niwigeze uvuga ngo nabwo mwihurira ariko aravuze ati muzoza muramurikirana kuri chaîne ya Ismail comedian sibsuko rero inyuma yaho tumaze kubona ivyo ku bantu twe dukurikirana amakuru twaramenye duti Gasore arashobora kubavuye mu Ihuriro rero inyuma yaho twarabonye Bisangamani yacitangura kuza irajako cyane cyane aho turavuga saison ya kabiri yacitangura kuza irajako ku Ihuriro TV iyo onye hariho amajambo amwe nagiye numva ati bayitwize iki kintu cyo kwiga kwa Bisangamani naco mushoye kugisigura gute hagati yanyu mwebwe babiri exactement merci ico navuga kuri ico kintu deja abanyamakuru muza kurondera inkuru mwarazirosidisha reka mvuga kuko ubwanje kuri umunota nimba ariko araca Bisangamani kuri Ihuriro TV ijya si Bisangamani ya Gasore si Bisangamani nyayo twebwe jewe Ismail Gasore hamwe na Sony twiyemeje kujya gukora utuntu twiwacu ku ruhande mugabo bivanye n'ingene utunenge twinjiye muri Ihuriro TV nitwashoboye kumvikana hama bobo ndi bararenze ku mategeko barabandanya Bisangamani barayimoditia uko itari Bisangamani sikugiri ariko tacha kutabirebesha amaso
ikizokurikira mu nyuma natwe ntacu turamenya ariko ico novuga nuko Bisangamani atarijya Bisangamani si ya Gasore kuri umunota Bisangamani si umuntu wari wese cya Euro TV twese twarayihagaritse turavuga ati Gasore yanditse Gasore nyeneyo original ya Bisangamani nawe naravuze yuko itazokugira ibandanya kandi irahagaze ariko bobo nimba bareze ku mategeko nimba bareze ku byo twavuganye nikosa rikomeye ariko barakora nikosa rikomeye cyane. Okay, tukiri ngaho nyene hari iki kindi kintu kivuga giti cyane cyavuzwe na benshi n'ahantu henshi giti mwakora mudahembwa naje murakunze kunyangiriza mwese muri ngaha ngo yagese munahemba ba. Okay, iki kintu gifise ukuri kungana gute mbega ko ni mwahembwa iki giringo cyose cyane ni nka bya bindi naje mugenda mukavuga ngo nahemba kandi atari ko biri ego bo reka merega abanyene ico kibazo. Urabona burya mu muryango tugira papa tukagira mama. Papa nimba ari umuropozi munahangwa ni secret yacu, nimba tugira ijumbu bidatoneye ni secret yacu. Ariko mu gihe rero urya muvyeyi wawe adashimye kubikibanga na wene umwana aramwana za mu bantu. So reka mvuge kuri akantu k'umushahara twa ivyo mu bisanzwe byo guhembwa ivyo onye byari secret mu muryango muri Euro TV. Ariko kubganje Gasore sinzi ko na Yasoni ashaka kuvyemeza ikintu cy'umushahara. Navuga yuko ata contract dufise muri Euro TV, navuga yuko ata kintu cy'umushahara twigeze dukorera twakora nka famille ariko cyo dusanga tuko dukorera muri televide. Voilà. Muri televide. Reka nk'ijambo Yasoni agerageze nawe. Bariko nakulipa. Mie kweli. Mbo murababarira gato kuko je narizi ikiru narachize ndakizi cyane. Yize university muri Dar es Salaam. Nisome nisome Kiswahili. Muko bien. Bwana kikweli tumefanya kazi sana. Mliona kazi zetu na Euro TV nadhani ndio kwa channel ya kwanza hapa Burundi. Fanya hivi. Ilikuwa niseme labda inafuatiliwa sana hapa Burundi, sawa? Kikweli tumefanya kazi nyingi. Unaona, lakini hakuna kanoti. Unaona, kikweli hakuna kanoti kabisa. Ya huko Yasoni bivuze ni mwahembwa mu ncamake. Kwa rukwitanga nta na contract dufitaniye. Ngira nje kubazo cyanyuma hama meze me nabandi bashoye kugira ivyo babajije mugabo mu mwanya mutonya cyane cyo bitatubanguza kuko murazi ko ngira nje muri Australia tumakwirukangana nimba batuhamagaye bagomba kubinyugurisha ntabyo kwihuta hari byo twataka cyangwa tubwira ati hinge tugende bukebuke uvuze ute tunyaruze nitwo hava tugomba kunyugwa oya turaba umwanya okay turagenda ikibazo ngira cyanyuma kuri jewe mbega imigambi neza na neza ya Ismail Gasore na Yasoni muri kino gihe muri ko murategura rero gutangwa gushaka kumugaragara ni yihe na cyane cyane dufatiye ku maseri kuko ndazi yuko izo arizo muri ko cyane cyane mu muri ko muragira target yo gutangwa gushikiriza abantu seri igindi rero nashobotse mugena mo mwatubwiye akazi na kugira ngo babimenya asante. So imigambi Paul dufise jewe nka Ismail Gasore comedy hamwe na Yasoni official tugiye hamwe haro nandi ma brand mutabonye ngaha kwa nyene twabigize nka surprise ariko pardon haro nandi ma brand turi partnership turi partenariat ama company akomeye turi ngaha tugiye gutanga gukora umugambi mushasha wo kuzana iyindi seri kandi iyo seri turabemera yuko izo biryoshe kurusha Bisangamani kurusha za polisi kurusha babalao n'izindi nyishana. Ego tugiye kuzana amaseri mashasha tugiye kuzana andi mafilm atandukanye no musaze mumenyereye nkuko maze iminsi mubona amakomedi dusanga atandukanye n'andi musaze mumenyereye munuze muri Euro TV. Ego tugiye kuzana imigambi myinshane. Ikindi naco objectif dufite twebwe no kuduza izindi mpano. Kona Euro TV novuga yuko bari baza amakarakter amwe ngo Gasore Yasoni Jojo naka no twe dushaka bijya biye dushaka ko twozana abajene la plupart y'abajene bafite impano yo gutweza comedy nabo ni tuba launching kugira ngo nabo ni bashobore kwibeshaho bikiri mu mpano zabo. Turasapati benshi bama baza turi muri TV bakarira abandi bagasabwa amahera ngo binjira ariko ntibakora akazi ibyo onye bigatubabaza. Ico nico kintu tugiye kurandurana n'imizi natwe kugira ngo tangure ikintu gishasha ni company edare kuri Gasore Ismail ngiye gutangura ikintu cyitwa Ismail Gasore Company IGC Company makofi tafadhali.
ico naco ya partenariat na Obama company ni byinshi cyane ka tuzivuga hageze. Okay, reka duha umwanya bandi nabo bashobora kugira bibiri canke bitatu babajije, ariko cyane cyane nkuko twabisabwe twisunge cyane kuri aba bantu, kuko hari ibindi bibazo usanga nka bijya bya case ariko arikorera ivyiwe, murabizi ibibazo bijya tuvyirinde, tubaze cyane cyane bijanye n'aba bagabo babiri nyene. Ariko akabazo kanyuma kamatsiko amace mpa bisona babandanye, mbega hariho ububi canke novuga ati bifu izobandanye icanye hari hagati ya mwebwe na manager wa ihuriro canke muzobandanye muri abafere comme il faut? Donc ico novuga twebwe cyambere nta mugambi kuva muri TV twari dufise, ndibaza murabona igihe Niramu abivuga wewe, hari nabandi bagiye babivuga ko bavuye mu twe ntacu twigeze dushikiriza kwari kubikibanga tugumana nakaranga kacu, ariko uno munsi twabaye sanse kubivuga bivanye n'utunenge tumwe turimo. Twe twashimiye gutangura ivyi wacu, ariko bobo iyi ni problem dufise cyane cyane muri Afrika. Umuntu babonye umuntu agiye gutangura ivyiwe umenga cha umwasi. Twe twatanguye ibinye nibo banashima batugiriye inzigo, nta nzigo twari tubafitiye, n'ubu nta nzigo tubafitiye, ni famille, we love you each other, we kund you. Ariko bo kiretse bagize ibintu bya bifu nta problem, maisha ni yari. Yes, donc merci beaucoup. Ahanini akesi arafise abaheriye mu kubaza ibibazo, muga muduhamagara ngaje kugira ngo jana kitugambira akanakene. So Ismail Gasore ahanini twifuza umuco. Mwaratanguye muri Ihuriro TV. Je nshatse guhera mu mizi, haruhande yuko mpera ku bibazo mugezeko. Ihuriro TV mwagiye mu Mboreka je mvuge ku ruhande rwanje, ubwa mbere ntaratangwa kwa na Ihuriro TV. Burya benshi bazi yuko Ismail Gasore yahereye muri Ihuriro TV. No, jewe natanguye nikorezi wanje ndi muri Now Creative. Ico gihe natanguranye na channel yanje yitwa Ismail Gasore Comedy, ubunya ari Ismail Gasore Comedy. Rero bivanye n'ingene burya bakubya ati umutumwe n'igi inama, urumva shamura na manager wa Ihuriro TV abinsaba ko twokorana. Ico gihe nakorana na Commando na Yasoni, nibo bantu twakorana tugafashanya, cyo kumabona video za kera bwabaye ant Ihuriro TV, watwara Ihuriro TV n'uwatwara Now Creative. Rasko urumva baravugana, aravuga ati Rasko shaka umujya mu petit, Rasko aravuga ati nta problem, ikani the way ni nayo nzira yo kumupushinga turakora. Ariko muri ico gihe bice muri famille atari byo kwandika ibiki, aravuga manager wa Ihuriro TV aravuga yuko akingiye tuzokabona, ariko sinye byaje guhinduka mu nyuma ya kagiye kutaboneka ryari vuga ko kitabone bigeze muronka meme difa. Ewana novuga yuko iryo onye ryari ibanga ryacu hariya, ariko tubifate nkuko nyine yuko atakantu twaronka bambe. Imbarutso nuko mutaronka amafaranga muri Ihuriro TV kugira ngo murinde muvavanura. Si amahera gusa, si amahera gusa, tumye mwahukana Ihuriro TV. Si amahera gusa, no amahera wanashima sinayo twashira imbere nkuko nabivuze, twashira ibikorwa imbere. Nuko ngene ibikorwa vyagiye guhinduka muri Ihuriro TV ni ibintu twumvikanye ko bitagiye gukorwa mu nyuma, ni nayo mpamvu mwumvikanye ego ni byinshi twumvikanye ko sino ndanguraga ngo mubyumve cyaka bikuru bitumye mwahukana. Okay, merci beaucoup. Edison ndashaka mugumize ndabishura, ariko kamera zimwe hariya kugira abaye mwambaro w'akazi sanzwe nkora. Ego yarakubuze bitaza kumpuza kazi gutangura kwa Amisi na ba Ismail nibasabye ati ndashaka umume comme jewe na mfisa ama TV online ndiko ndakora comme ça ibintu akina bishobore kugera kure, hanyuma twese dukorane, ikizoba kivuyemwo nzomuheze ndamumenye, ndamubwira nti jewe vraiment sishakumenya ingene muzokorana, ariko ikivuyemo mu gisangire nk'abavukanye, sivyo? Ico gihe barakorana je m'appelle bien, yaraje kugira ngo bakine utuntu duto. Ismail azana idea ya série, ayitorera n'izina, arayandika, arayikora, mugakom yari kugiye cy'ishure byari byoroshe, sivyo? Biroroshe yuko umuntu azaronka akanya gato ko kubikora niki, mugabo urabona ko bagiye guheza ishure, so bagiye guheza ishure apa yibi ni programme ndende tumufitiye, ni ibintu byinshi, ariko arakurikirana Paul mu kugira ngo niyashobora gusohoka ishure tumusore
bikore no hanze bakwaba umu artiste comedian d'office le plus jeune ngaha ame bitagume ngaha agume ari loco so aje mwico ciyumviro yuko yotangura gukora vyiwiwe kugira ngo aronke nakanya ko kwiyungura mu maformation ya comedy menshi turiko turahabwa muri kino gihe aya mazemo presque 6 mois turacana bandanya nivyo muri bimwe vyaje kuko je nkinababaza sinababaza ngo bimeze gutagahembo ariko igihe ndavyumva ni nta kintu kivamo naribaje none gutu umuntu ashaka gukora ibintu imyaka 2 atakintu kirimo hanyuma akabandanya akaguma abandanya ndavuga ni mubivugane twabivuganye turi batatu wenyine naravuga ati rasiko genda bitahura umungu ni wamumpaye uye agombye kugenda ni bon ndamubaza nta kibazo bitera nta kibazo ahigeze naho ati nta kibazo turahagarika turatangura iyindi so iyo rero umuntu avuze ati turatangura iyindi turabandanya programme y'iwacu aba batarimo no kuvuga ko nyene abafise iyindi gahunda y'ibindi yakurikiza ubu rero nibaza yuko ahanini abari kwarondera gutahura ni kubera iki ibyo bintu biko bizana polemique ni nkuko umuntu uyu munsi woba witwa Edison kubera uri Edison mugatari Edison kubera akorera umuntu runaka iryo zina nigi wawe ukora hari urarigumana nigi wawe parce que ntijaje kubera abantu baje gukora uri le créateur so ubu rero ikibazo gihari ni bya bindi usanga umuntu iyo agiye peut-être ari bwabishake canke iki habamo kunyinyurana jare unafanya hivi achana mimi nifanye hivi vya town tu ariko byose birageraga igihe bigahera yego sinzi ko ndabishuye neza Rasko uliwahi kumuuliza basi Hamisi ni kitu gani ambacho uliposikia kwanza hayo maneno uliwahi kumuita Hamisi ukamuuliza kwa nini imekuwa hivyo alikujibu vipi nilimuulizaka ilikuwa last week nilimpigia hata simu last week juu tuonane tuyaongelea haya yote lakini iko busy na kuwa busy ni cha mtu kabisa unasikia lakini mwanzo tuliviongea vyote vikaisha akamuuliza hautaendelea na nani na seria akasema sitaendelea tutafanya zingine tutafanya nini hivi sasa chenye kinawauma wale ni juu sinema inaendelea na history ingine tofauti na ile ya mwanzo walianzaga na kuna mapicha tofauti mbalimbali zinakuwa zinaingilia kwenye maflyers zinatoka kuna hiyo series Mwanzo wa maneno tumetia kwamba Yuriro TV pamoja na Gasore na Yason walikuwa hawana mkataba wote na hapo nazungumza kwamba ikiendelea labda sheria itashika mkondo wake. Kitu gani hasa ambacho kitatupatia uthibitisho rasmi kwamba ikiendelea hivyo labda kuna tatizo fulani ambayo itakuja katikati? Siwazi kama itakuwa ni tatizo kuhusu wa Ismail Waraga Yasoni. Unaona juu cha muhimu mjue sio sanamu, cha muhimu ni akili. Unasikia history mtu anaweza kaikupatia wewe juu sio wewe uliandaa tangu mwanzo hautajua gisi ya kuendelea hata ufanye aje utaendelea lakini kuna fasi itakatikia tu juu idea first of all haikuwa yako na njoo sasa cha muhimu sasa ujue ni bora kufanya kitu hata kiwe cha mbaya mwanzo lakini kiwe chako. Unaona walitoaga mbali bisangamani akikuja ipate hizo nani watu wote wao wanaiangalia ama nini ilikuwa inapanda polepole na zenye wako wanafanya hivi sitapanda polepole lakini hiyo juu mwenye idea hayuko tena itakuwa ni shida kuri koje ya bisangamani ni byakomeza abagabo n'abagira ati dukeneye ko bikomeza nta kibazo agiye kuri digaso conference yari mu hariya kwa Rasko ariko bibaza yashoboye kwishura byose ati yagiye kurikira iki kuri project Bisangamani niyakomeza kandi mwe mutaje mushaka niyakomeza nkanye leyo jewe nka nk'umwanditsi wayo jewe bishoboka cyose kugira ngo bareke kundinga nyene novuga ko violation du droit d'auteur kandi bazabiranwa n'amategeko uzokuri
hama tumenye ngaha kwanza ndabifuriza gutera imbere ngo babyanga bishyushye. Merci beaucoup. Iyo tuko turabona abandi ko baratera imbere zacu turaryoherwa kuba cyo tubere. Ndavuga yuko baba baragiye gupostinga bisanga mani maramaze kuvayo. Niyo ngavuga ati twaramaze kuva muri ihuri. Tubona bapostinga iki ibintu twashutinze tukiri muri ihuriro. Navuga ati ko barapostinga tutari bandi bakavuga ati mbo tutari ariko Jesu cyo mukivuga ku iki ko bivuga yuko mwa muri ko murayikama kugira ushobore kuronka n'amahera makeyi kuko biko birinjiza deja kandi mwabikinye mukiriyo ariko ubu deja ni mukibarizwa muri bihuti inzo onye ndashobora kugira ngo abavuze ko mwayishutinze ava mukiriyo tuma bayiposta bavuye mwavuze ko isaha bayihinduye akwatana isaha y'intagiye televisa ngabandi voilà mwashutinze ibintu tari isaha yabisanga manchange bagiye barayihindurira mu voilà icyo navuga kuri icyo kibazo nuko mumenye yuko seri itakinwa nka comedy ngo barashutinga uwo munsi bagaca bamonti gasohoka seri ni ikintu twitondera tukagikora tugastoka twari twamaze gustoka mu image menshi cyane urumva ariko siri ko mumaze iminsi mubona ama episode ariko arasohoka muri iyo minsi ni episode zibiri gusa zasohotse twe turimo izindi baragenda baramodifya barabihinyanyura ukundi kuntu barabimodifya baragira ukundi kuntu kutariko barayonona urumva ariko ajya mu image nayo twakoze mu gihe tukiri kumwe hariya urumva ariko tuvuyeyo ego barashoboye gukora ajya mu image twakoze tukiriyo ajya mu production twabitse barayasohora ariko mu nyuma bagira kandi ma episode atajanye na histoire bisangamani sinabijya bariko barakina sinabijya nuko murabona abafanzi bijya si bisangamani ujya nundi mukino sinzi n'ingene gwita umva no mu gihe atari byo rero ego uca mubireka mu gihe atari byo rero si bisangamani ujya ni DDD ni DDD Swali linakuja hivi. Ndio. Kweli mbona mnalalamikia eti kisa mtawashtaki kama wakirudilia hiyo movie ya Bisangamani. Sasa swali linarudi hivi. Je, mtawashtaki jua metia title ya Bisangamani sababu hapo mmeshasema kama mmemodify. Kama mmemodify mtawashtaki jua metia title ya Bisangamani ama mtawashtaki jua mmemodify. Nice, asante sana Kiswahili kaka. Huyu ndo nakubali. Hakuna shida. So hata niseme kwamba hicho Kiswahili hiyo swali ambayo unauliza ni swali zuri sana. Ni kwamba tumeshasema hapa na Rasuku amesema pia. Unaona? Ni kwamba kwanza kutumikisha jina Bisangamani ni kosa kubwa, maana umetumikisha bila ruhusa ya mwenye nayo hasili. Kiswahili sawa? Ruksa ya mwenye nayo hasili. Na kingine kuchukua story unaimodify unaibadili ni kosa lingine ambalo haliwezekani na halieleweki kabisa. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo Bisangamani kwamba ikiendelea na tumiko vile Bisangamani ikibadilishwa vile tena lazima sheria itashika mkondo wake. Mkondo wake? Asante sana. Gasore ni mmoja ndani ya wacheshi ambao tunaamini hapa kutoka nchi ya Burundi. Lakini jaribu kuangalia Gasore ni mmoja ndani ya wacheshi ambao wanaamini hapa kutoka nchi ya Burundi. Na tukijaribu kuangalia maisha yako ya nyuma na sasa kuna tofauti mkubwa huko kati. Mwanzo tembea na mguu kaja na mtu fasa kwa mfano kama gari vile. Kisha tuambia kama Ihuriro TV kwa haina faida na wewe upande wa pesa. Washikaji wako labda wafanzi wako wataamini vipi kama Gasore ni mkweli kutokana na yale ambayo alizungumza yeye? Asante sana, swali zuri sana. Mugani bazi kushobora kwicishura mu Kirundi. Na kibazo urenda cyo. Ico kintu uvuze yuko ngo Gasore ukuntu yarameze avano ubu biratandukanye. Reka mvugisha ukuri. Ibintu byose navuga yuko Gasore Paul mama mubona ko canke mubona fisi sinavuga yuko source yazo ari ngo Ihuriro TV. C'est vrai Ihuriro TV nta kabado dufitaniye ariko twarafashanije muri bimwe bimwe.
ariko ibintu byose mbona ndabikesha nawe creative ni umubyeyi wanje ego kuko ubonye Gasore muri show, Gasore muri publicité, Gasore muri kibuka naka ni contrat iba yaciye muri nawe creative, si muri Euro TV jamais. Manake kitu chochote ambacho kinakutana na Gasore walikuwa wanakiuliza Now Creative. Na kwa sasa ninashona tapiga Canada ni Now Creative. Sawa, kiwango je mpisingira ngo pese kwa ruko ukuta tabura twande kwa habari. Mbiye ko ukivayo baramutshagarara bizo spere gukoka. Mata barukabanda kinashira ko episode ya mbere ni akarigo. Urabibona. Ese waramuronde meneja wa Euro turamubya ati ibi bintu wakoze ko wadenze amasezerano twavuganyisha n'ibi bintu ni waramuronde yakwishyuye iki kugira ngo tumenye umuco. Voilà, je navuga yuko yarenze ku masezerano twavuganye nk'umuryango. Edaris je nabimubwiye bwa mbere habanje kuvuga manager wanje raswa nyene nawe yamubwiye aramubaza bimeze gute ko ivyo twavuganye babirenze ko ijambo yamishuye yamubwiye ati Gasore n'umuadolescent akakoresha ubuadolescent ya nanje ndavuga ati ndacari bebe 2003 2006 nta problem eko ariko kizokurikira kimenyera imbere ntaco. Ego inkuru je naje ngambise nuko hariho ikintu cyabaye mu gatondo kivuga ko uba wagiye kwitwara ikintu ariko ngana cyingiro mbese ko wari kuri shange ni inkuru gusa ivugwa. Mu gihe ivyo onye management yacu itarabivuga canke Gasore canke Yasana atarabivuga siribaze ko no bivuga ngaha ariko nitwabitwarira muzobibona nane mego tuzobamagaza muzobibona. Ego nibaze ko twareje cyane mabwa ndetse n'abasosera reka dwabandi jambo ngira ngo duse n'abasosera kibazo cyimba ego ariko uvuze yuko nibyo abanywa muzobitwara ariko amakuru adusubira byo tuzi tumaze kumva biragoye ko mwari mwitwaye Ihuriro TV nibyo cyangwa si ibyo kugira ngo twadukurikirana byose kuri umwanya ko tutigeze kuko ivyo zokora byose tuzobatuma ko muri abanyamakuru sivyo kuko nimwe muri ngayiga mwebwe nimwe muri abajishe ba mbere sivyo kuko hari ama interview twakoze kera avuga yuko na Misi abivuga wenyene si Misi abo bose muri TV baravuga ati ibisangamani ya Gasore siga yuko ntiyagera ko tubitwarira muzobibona namwe tuzobamagaza kandi wo muzoba muri ya nigeze biba asante sana ndibaza twarejeje abazo gatoya ego je na numvise muri amasezerano cyane ego